Hariho imitego mwitamwo. None reka je twumvikana. Nkobo wewe umpaye akazi ko gucuruza mu ibutiki ngahomba ibihumbi 100. Ugaca unjana mu mpimba yuko nzopfungwa imyaka 5. Aho bukize ubutungane. Aho rero mvuze umenga gwaciwe ntigwaciwe. Nciye nja mu mpimba urubanza ruzocibwa haheze imyaka 5 ndi mu mpimba rutaracibwa kubera ibihumbi 100 nahomvye mu ibutiki. Aho bugize ubutungane ivyo ntibiriho. Ubu nyene ndabaha izina y'umuntu ari mu mpimba yahombeje ibihumbi 120 mu ibutiki. Ubu nyene ejo hariho umuntu yapfunzwe. Je mbwira ugiye umuntu agashaka kugurisha inzu yiwe mukagura neza neza hakaba na transfer ya titre ukayironka hanyuma muri urya muryango mu nyuma hakaba mwinjyane bagatagwa kuvuga ngo ijya nzu twari kuyigabura twari kugira iki hakaba injyane mu muryango we waguzwe kuja gupfungwa biremewe vre waguzwe agacaja gupfungwa ubu nyene ntari mu gasho bunyene yaguze inzu ishengero ribona barasinyiranira ivyabona bihari haraba transfer ya titre de propriété aratunga inzu gwiwe hanyuma injyane zibaye hagati mu muryango bagaca bapfunga uwo yaguze. Ubwo n'ubutungane ubugabo burihabwa ntushobora kuba ufise iyo nyifato ngo uvuge ngo abantu baze bagukunde bazokundira amaja hehe. Hariho ubuntu buba ukiyumvira utuntu umucama. Umunsi umwe numvise umuprocureur ariko abwira umuburanyi ngo ariko ngo ajya amahera yose ngo hajya no kwemera ko yatwara wenyene tutayagabuye ngo utegereza kumpako ngo utampaye ko ngo nawe uratsindwa ngo nzoza kwironderera urya wundi muburana ngo ayame amajwi ndayafise burya mwirigara mwebwe abacamanza muvuze muti tuvugane ukuri twese twariza amategeko bijya wagize ubona bihuye aha niyoheba iyo ngeso mugakwere tuvuga ngo zanashana jusororereko. Hariho umuntu yivye amaherero ng'umuri yaridi umunyamahanga bacamubwira bati wewe emera aya mahera wewe heba bijya uwo muri yaridi ucubuza ratugabure ujya munyamahanga tumwirukana. Tukaca tuvuga ngo ngurumva baratubeshera wewe uri ntungane wewe Marcel uri ntungane wewe Karaveri uri ntungane mugabo hariho umuntu yitwa Nzorijana na Bujana emwe bamenje none kweri kinamwe mutobiyambura nimwikure ko abo bantu batesha urubwa. Hariho abene gihugu ashaka kurenganya uwundi kuko azi ko hariho umucamanza azocako agafyita wa muntu agashingisha urubanza rutagira mvura iwo numutego mugwamwo. Hariho ubu aho umuavoka asigaye agirana inama n'umushikiriza amanza agacagirana inama n'uzotwara siyeje yo guca urwo rubanza bakumvikana vyose ingene urubanza ruzogenda gushaka ku mpera kubera iki baguze umucamanza. None burya mwibaza ko ikosa ari procureur cyangwa ari avoka vyandikwa kuri wewe